Mwiriwe Gordier, mwiriwe bakunzi namwe banywanyi muriko muratwumviriza, abandi mwaramutse bitewe naho umwe wese aherereye. Kaze muri kino kiganiro mwateguriwe n'amashirahamwe Focode na Kavibe. Mu kiganiro cuno musi tuza gushimikira ku bwoba mu bategetsi no mu banyagihugu mu Burundi kuvaho intambara y'abahanganye mu gihugu kibanyi ca Kongo iharanira demokrasi iteyegereza imbibe z'igihugu c'u Burundi. Kiretse ko iyo ntambara yazanye impari n'imyidogo biturutse ku basirikare b'abarundi bapfira muri Kongo, aha ntituvuze abafatiweyo canke abafunzwe mu Burundi kuko banse kuja kugwana ingwano gushika ubu abategetsi b'u Burundi badasigura inyungu bayikuramwo. Kuva ingwano zitanguye kwegereza uduce duhana urubibe n'u Burundi, no kuvuga mu duce duherereye mu kiyaya ca Ruzizi n'inkengera z'ikiyaga Tanganyika, inkurikizi ziramaze kwigaragaza mu Burundi. Uburundi bwarakiriye impunzi zirimwo abajejwe umutekano n'abanyagihugu b'abakongomani. Mu mvugo z'abategetsi bo hejuru mu gihugu c'u Burundi biragaragara ko bafise ubwoba. Aha ni naho haza ikibazo kuri bamwe n'abandi. Mbe none ubwo bwoba bwoba buva kuki gushika naho bakoresha imvugo iza ikivutu abanyagihugu mu kubakaburira kwitegurira kwivuna ibitero? Niyo ibintu vyagumana umurindi biriko birafata muri ino ntambara twabonye ko muri ino ndwi mu gihugu ca Kongo intambara zitera zegereza imbibe z'u Burundi, hoba hari ingaruka ishobora kuzogira ku gihugu na cane cane ku mwidegemvyo no mu kibano c'abarundi? Niba izo nkurikizi zihari nizahe? Zokwirindwa gute biciye mu nzira izihe? Ngibi bimwe mu vyo tugiye guca hirya no hino mu kiganiro c'uno musi. Kuri mikoro muri kumwe na Gilbert Niyonkuru na Alice Hakizimana, ari nawe agiye kwakira abatumire bamaze gushika ku murongo, co kimwe yongera ababwire n'integuro n'amategeko aza kugenga ibice bigize kino kiganiro. Alice, mwiriwe nimba muriko muranyumva? Mwiriwe Gilbert, mwiriwe abariko baradukurikirana bose. Nk'uko hejeje kubivuga, muri kino kiganiro tuza kuba turi kumwe n'abatumire bane, babiri ndabona bamaze gushika ku murongo, reka tubakire. Turi kumwe muri kino kiganiro na Pacifique Ninahazwe arongoye ishirahamwe Focode. Pacifique Ninahazwe, turabahaye ikaze muri kino kiganiro. Murakoze, nanje ndabaramukije kandi ndaramukije abo bose bariko baradukurikira. Murakoze. Uwundi mutumire turi kumwe ni Maître Yves Runyagu, umuhinga mu vy'amategeko akaba mbere n'umunywanyi mw'ishirahamwe Kavibe. Maître Runyagu, ni mwaba muriko muratwumva, kaze muri kino kiganiro. Mwiriwe neza canke mwaramutse kuri bamwe bivanye naho bamwe n'abandi baherereye, kandi mwakoze kudutumira. Twibaza ko kuyaga neza kandi intererano zacu ziza kugira ico zimaze dushobora gufasha mu biriko biravugwa hirya no hino mu gihugu no mu karere. Murakoze. Ego murakoze namwe, kaze kandi muri kino kiganiro. Abandi batumire twiteze muri kino kiganiro ni Frederico Bamvuginyumvira arongoye urunani Sefor Arusha, akaba mbere yahoze ari n'icegera c'umukuru w'igihugu. Ngira ngo mu kanya araza gushika ku murongo. Umutumire agira kane ni Innocent Muhozi, umuyobozi wa televiziyo Renaissance, nawe nyene mbona atarashika ku murongo, ngira ngo mu kanya araza kuduhamvya muri kino kiganiro. Nkuko rero twama tubikora mu biganiro nyigisho nk'ibi, mu gice ca mbere turaza guha ijambo abatumire kugira ngo badufashe guca irya nino kino kibazo. Mu gice ca kabiri naho tuza guha akaryo abariko baradukurikirana kugira ngo babaze abatumire, eka mbere banashobore kunganira no guterera ivyiyumviro muri kino kiganiro. Amategeko y'ibiganiro nk'ibi ni yayandi nyene, turaza kubahiriza umwanya ntiturandire kugira ngo dushobore gufasha benshi kugira ico bashikirije. Tuza gukoresha imvugo yo kubahana atagutukana, dushikirize ivyiyumviro vyacu mu bugwaneza kandi dukoresheje amajambo yubaka. Tubibutse rero ko kino kiganiro turiko tugikurikiranira ukibiriraho ku muhora ngurukana bumenyi X wa Focode. Mu buhinga bw'ivyuma turiko dufashwa na Jerome Kazabukeye. Iki kiganiro kikaba gishigikiwe na Gordier Niyongeko. Gilbert, turashobora kwinjira mu kiganiro nyezina.
murakoze Alice nokongera ko kuvyo mvuze yuko kino kiganiro kandi kiriko kiraca ikibiriraho n'ubuhinga bwadukundiye ku rubuga Facebook kwa Focode. Reka akabazo ka mbere ndagahereye mbere ku burongoye rino shirahamwe ari mu batumire bamaze gushika. Pacifique nahazwe umurongoye Focode imbere yuko ino ntambara yo muri Kongo yegereza imbibe z'u Burundi mu kiya ca Ruzizi no ku nkengera za Tanganyika mu gisagara ca Uvira, mwaranditse mbere muranatumirwa mu biganiro bitari bike aho mwagenda muratanga amakuru ku vyo muzi na cane cane ku bibazo by'abasirikare b'abarundi barungitswe muri iyo ntambara. Mbega mwari mubiteze ko iyo ntambara ifata umurindi twabonye zafashe muri no ndwi mbere ikanahungabanya inyifato n'imvugo z'abategetsi? Murakoze. Buriya igihe cyose intambara itanguye hariho umugani w'ikirundi bavuga ngo umwana w'uwundi ngo uvuga ngo tugwane ntuvuga ngo ndagukubite. Umuntu wese yitaye mu ntambara akwiye kumenya ko intambara atazi iyo izohava igarukira. Ni naco gituma kuva iyi ntambara igitangura twagumye duhanura abategetsi b'u Burundi tubabwira ko bino bintu binjiyemwo ari ibintu bishobora kuzokwegera igihugu cyacu. Ngomba kumbure umuntu amere nk'usubira inyuma gato, umuntu yibutse ishusho ibintu dutakaje nko mu kiringo cy'imyaka 2 gusa. Ufashe nko mu kwezi kwa kabiri umwaka w'2023 ishusho Uburundi bwari bufise cyari gihe twari dufise inama y'abakuru b'ibihugu bya East African Community ba EAC bakoraniye i Bujumbura. Uburundi umukuru w'igihugu cyacu ari nawe yari umukuru w'umuryango wa EAC akaboneka nk'umuntu muri uwo mwanya yahuza bose. Tubona muri iyo nama harajemo nk'umukuru w'igihugu cya Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo Perezida Tshisekedi, barahuriraho n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Perezida Kagame n'abandi bakuru b'ibihugu barabaho. Turabona ibintu hari haciye imyaka myinshi tutabona. Muribuka ko mu kiringo cya gatatu cya Nkurunziza igihugu cyari cyariyugaranye. Ivyo vyari ibintu tutakibona. Umuntu ariko arabona rero igihugu cyasubiye kugenderwa, abakuru b'ibihugu baza, umukuru w'igihugu w'iwacu akaba ari aba hagati y'abandi agahuza abantu. Tuzi injyane zari zimaze igihe zivugwa hagati y'u Burundi n'u Rwanda, tukabona Perezida Ndayishimiye na Perezida Kagame bagwanye mu nda, baragenda babonana umwanya mu biro kwa Perezida Ndayishimiye, ukabona batwenga. Nta Murundi n'umwe nibaza yabonye iyo shusho atabyishimiye. Kumbure yagira ati cya gihugu cyacu kirazutse, cya gihugu cyacu kigira gisubire kuba igihugu nk'ibindi, cya gihugu cyacu kigira kiba igihugu cyiteka, cya gihugu cyacu kigira kiba igihugu kigira ijambo, kigahuza kikanywanisha ibihugu bitariko birumvikana. Iyo shusho niyo dufise muri ukwa kabiri 2023. Ariko uciye usimba muri ukwezi kwa kabiri 2025 mu kiringo cy'imyaka 2 gusa dufise igihugu ciyugaranye. Ubwa mbere bwo cugaye imbibe gihana n'u Rwanda. Mu kugara bugaye imbibe bahana n'u Rwanda, uravye ibi biriko biraba muri Kongo, hashoboka ko n'urubibe duhana na Kongo nago rugiye kwiyugara. Kumbure gogo ntibizonasaba ko ari bo bagugara. Ukaca ufata ahantu tuzoba dufise hashobora kuba hugaye uko hangana, kuva imuyinga ukagenda ugashika Inyanzarake. Dushobora kuba dufise igihugu kizoba cugaye kuva imuyinga gushika Inyanzarake. Sinzi ko abantu bariko barumviriza kino iganiro bashobora kwiha iyo shusho. Bagije akabazo Pacifique, nimba muriko muranyumva imuyinga n'Inyanzarake duhana urubibe na Tanzania. Tanzania hari kibazo dufitani? Imuyinga hariho agace ka Muyinga gahana urubibe n'u Rwanda. Muri Giteranyi hariho aho duhana urubibe n'u Rwanda, niho urubibe rw'u Rwanda n'u Burundi ruhera. Ukaca ugenda ukaca ufata intara Kirundo, ukamanuka Ngozi, ukagenda Kayanza, Cibitoke, ukamanuka Bubanza, ugasubira Bujumbura y'abarirare ya Bujumbura igisagara, ukamanuka mu Rumonge gushika n'Inyanzarake.
uravye aho hantu hose dushobora kwisanga ejo ari ahantu Uburundi bufise ingorane. Muribuka ko Ndayishimiye acugara urubibe dufitaniye n'u Rwanda, ijambo twavuze twagize tuti mu bisanzwe ibihugu biri enclave, bene ibi bihugu bitagira umuhora ku nyanja, kirazira ko vyo nyene vyikwegera kugaranwa, vyo nyene vyategerezwa kugwana bigwanira uburenganzira bwavyo bw'uko biguma vyuguruye. Ariko iwacu igihugu gifise duhana imbibe n'ibihugu bitatu gusa, umukuru w'igihugu akubahuka we nyene kubwiwa kugara rumwe muri izo mbibe, akaca agenda gutera intambara atazi izoshika ishobora kudukwegera ko n'urubibe rw'ikindi gihugu igira kabiri, kandi ahantu hatari hato hashobora naho kuca hugagwa. Mwumviriza ayo magorwa mu gihugu kirimwo bukene nk'ubwo turimwo uko bimeze. Muri kino gihe dufise igisirikare kiriko kiraneshwa. Muri 2023 cyari igisirikare cubashwe bikora inka muri Somalia, hose bagitanga ko akarorero. Uyu munsi twese twumva amakuru y'igisirikare kineshwa, kivaho kiri kikiruka, abasirikare bazungurutswe n'uwo bita ko ari umwansi wabo, batagira iyo bava n'iyo baja, batazi amaherezo yabo. Kumbure ndaza gucishamwo ndabasomere nk'ubutumwa umusirikare umwe yampaye aho bari muri aka kanya, ingene bagowe, batagira imfungurwa, bagwara ntibavugwe, bageze aho bamwe baniyahura. Muri ubwo butumwa yanyandikiye yuko hari abasirikare 7 biyahuye. Ibintu birengeje, tukaca dushikaho umukuru w'igihugu nawe afise ubwoba we nyene, ariko avuga ko hari abagira baze kumutera, ahandi twumva yiruhutsa, akandika ubutumwa buvuga ngo abari biteze gukamisha ko ntegwa n'u Rwanda nimusubize amero inyuma kuko ntibikibaye. N'ubutumwa bw'umwiheburo, ubwo n'ubutumwa bw'umwiheburo, kuko agize ati baramutse batera noba ngowe, none ndatomboye bambwiye ko batakinteye. Aho hantu tugeze, uravye iyo twari turi mu myaka 2 heze naho tugeze ubu, nakamaramaza. Umbajije uti rero nashobora kwibaza ko ivyo bintu vyobaho, nukuri ntavyo nari gushobora kwibaza. Inyuma yaho muribuka ko twabonye umukuru w'igihugu agenda muri Kinshasa, akavuga yuko agiye gushigikira abatembagaza ubutegetsi buri mu Rwanda. Ntivyaherera no mu mvugo, kumbura umuntu ari gushaka kuvuga ati n'amajambo yamucorotse, ivyo bintu ntavyo ariko arajamwo, ntavyo ariko arategura. Ariko mu nyuma niho twaza twumva ingabo z'u Burundi zagiye kugwana hamwe n'ingabo za Kongo, mu ngabo za Kongo zigafatanya nabo bita abawazalendo. Muri abo bawazalendo hakabamwo abagwanyi ba FDLR abahoze bamwe abategetsi no mu Rwanda mu nzego z'umutekano z'u Rwanda, banahunga bagirizwa gukora ihonyabwoko. Bamwe muri bo bashika hanze, umugambi wabo ukabuzwi ko ari uwo gutembagaza ubutegetsi mu Rwanda. No kuvuga ya majambo yavugiye Kinshasa, amaze kurungika ingabo uyu munsi zigeze ku mabatayo 16 yari yarungitswe muri Kongo, akazishira hamwe na ba bantu bavuga ko bashaka gutembagaza ubutegetsi nko mu Rwanda. No kuvuga ko yashize mu ngiro ivyo yari kwaravuga, kandi igisumbirije bagenda kugwanira ku ruhande Uburundi atacu bupfana n'Uburundi muri Nord Kivu. Iyaba hariho buriya mu buzima bw'ibihugu hariho ibishobora kumvikana rimwe na rimwe. Ibihe byose habaye intambara muri Kongo no mu myaka yahera, ibice byo muri Sud Kivu ubutegetsi buri mu Burundi bwamye butinya ko intambara iri kwibera muri Sud Kivu ishobora kucikoreshwa n'abaroberi bakaza gutera Uburundi. Rero Uburundi bukaca burondera nabwo ndahite nti espace de sécurité yabwo, ingene bwikingira kugira ngo abaroberi botera Uburundi ntibatere begera. Nico vyabaye kuri President Buyoya mu ntambara zabaye muri Kongo zibiri za mbere. Buyoya yabigiyemo gutyo kugira yikingire ngo aba CNDD-FDD ntibaje bakoresha hajya mu kiyaya cya Rusizi ngo baze gutera Uburundi. Kumbure vyari gushobora kumvikana iyo Ndayishimiye avuga ati ndavye izi ntambara ingene zije, kumbure zizohava zegereza urubibe rwacu, reka rero nkingire muri Sud Kivu hafi y'urubibe rw'u Burundi. Ivyo akabisigura akanabivuga, burya makungu yari kumwumva. Mugabo kumva afata amabatayo 16 akayaterura akayatwara muri Nord Kivu, ahantu atarubibe na gatoyi dusangiye,
ahejeje kuvuga ko ashaka gufasha abasenyura ubutegetsi mu Rwanda akaca yifatanya n'abashaka kubikora ni ukuvuga ko umugambi yarawinjiyemwo yaragiye kubikora ibyo byose ntitwashobora kuvyibaza imbere ko umukuru w'igihugu w'iwacu yo kubahuka ikintu nk'ico rero mu ncamake mbagira uti mwaravyibaza nukuri twashobora kwibaza ko twobaye tugeze ahantu nk'aho uyu munsi ivyo tubona n'akamaramaza. murakoze cyane Innocent Muhozi muri umumenyesha makuru nibutse ko murongoye radio televiziyo Renaissance muri mu bamenyesha makuru bakurikirana ino ntambara iriko irabera mu karere k'ibiyaga binini mbega nkuko nari nabibajije Pacifique namwe nk'umumenyesha makuru mukurikirana ku munsi ibijanye n'izo ntambara mwari mubiteze ko iyo ntambara ishobora gufata umurindi twabonye mbere gatera yegereza utuce duhana urubibe n'igihugu cy'u Burundi mu turere tw'ikiyaya cya Ruzizi n'inkengera z'ikiyaga Tanganyika. Urakoze Gilbert, murakoze n'abo turi kumwe Pacifique Barunyago n'abandi bose turi kumwe hano, murakoze cyane n'abakurikira. Ego kandi narabishikirije kenshi kuko amategeko yose yatanzwe na leta y'u Burundi nk'uko Pacifique yabishikirije byinshi mu byo ibyo yifuza gukora cyane cyane ibyo gusenyera ubutegetsi mu Rwanda, twari twavuze ko ariko aragira evaluation atari iyo ya situation, ko ariko arihenda. Biza kunyurwa nuko yiyumviriye ko ibiriko biraba muri Congo bya M23 na leta ya Congo arico kimwe n'ibyabaye mu 2012 haziyemo SADC ho havuga ati birabaye kwa kundi aba Sud Afrique turi kumwe, leta ya Congo turi kumwe, FDLR turi kumwe, abacangiro b'abazungu turi kumwe, sinzi n'abandi arabatiza ingabo zose ziri ngaha n'ibi bikoresho biri ngaha kuko ibikoresho kintu abantu bakwiye kubona cyahenze cyane isoko cyarahenze n'umukuru w'igihugu kurusha ibikoresho burya byari Goma byo gutera u Rwanda byari biteye ubwoba n'ubu biri cyahari bimwe ko byazitiriwe ngaho nyene. Yararavye avuga ati ubuho karabaye nta kiza kuduhagarika buriya butegetsi tugiye kubusenyura. Kwevaluwa nabi rero situation kwiri ukibaza ngo inguvu dufise bariya turwara ntibaza kudushobora nta nkeka tugira tubatsinde, nico gituma babona umenga ari isanza. Ico gihe nibuka rimwe kabiri kangahe twavuze tuti agiye gukwegera intambara mu Burundi kuko bariya abantu agiye gusanga iwabo bashaka kubaho iwabo niba bamuhinda jahe bamuhinda agaruka z'i Burundi tuti intambara igira ishiki Burundi ntibyanatevye. Je cantangaje nuko byaragiye vuba cyane ari abo bacangiro barakubitwa baraneshwa, ari izo ngabo za SADC ziraneshwa, ari izo FDLR basigaye bari kumwe mu birindiro bimwe ziraneshwa. Twari twanavuze tuti abantu bose bariko bariruka bagiye hehe bazoza birukira Burundi. Uretse bariya bagoswe igoma kuri aeroport bo muri MONUSCO n'ubu bakirimwo bamwe nabo muri SADC bakirimwo n'abarundi bamwe bashobora kuba bakirimwo mu kibuga c'indege ca Goma. Abandi barashoboye kugira ibyo birometero byose biruka baraza bisuka mu Burundi bamwe, abandi baricari hafi Uvira no mu bicungararo yaho. Icatangaje conyene nuko byagiye vuba cane n'ayahandi ho byaraboneka ko ajanye igihugu mu ntambara atagiriye analyse namba yaryohewe ajanwa na enthusiasme ngo ubuho tugiye twabaronka. Je sinatangajwe rero urugamba rwahindukiye natangajwe gusa ni umuvuduko la vitesse byagiye ko bikabigarutse ubu byamaze pratiquement kutwinjirana uko bavuze ati ari 2022 bikavugwa na leta by'impunzi z'abanyekongo harimo abana benshi n'abakenyezi nabyo nibyo, ariko turabona twese ko harimo abarwanyi barimo kuvuga ngo harimo abantu bagera nk'ijana b'abapolisi impuzu barazitaye bose barazikuye. Ni ukuvuga ko zi FDLR zose zihunga zizi Burundi. Icyo ni ikintu kibi gihambaye cyane tugomba gutegera neza. Ziriko zirisuka i Burundi zose kuko ubu nta sangirizo dindi na rimwe zigifise zishobora guhungiramo. Abatahungiye mu mashamba ya kure ngo binjire mu ishamba benshi ubu ko baje i Burundi.
ibyo byari ibintu biboneka ko bizoba ariko byabaye ku rugero rwihuta cyane ngira ngo utari kubyiyumvira. Reka mbe ndagarukiye ngaho, murakoze. murakoze cyane Innocent Muhozi. Yves Runyagu, namwe akabazo ni nkako muri Kavibe, mbega muri Focode bati ntitwari tuvyiteze. Innocent Muhozi ati naye ndavyiteze ariko umuvuduko vyafashe wabaye munini, niho natangariye. Namwe mweho mwari mwiteze iki? Ni igiki coba carabatangaje nimba kihari? Murakoze. Je nibaza ko byinshi babivuze nk'abandi bose, mu by'ukuri nta Ndabasabe nimba muri ko muranyumva mwegere mikro kugira ngo ijwi ryanyu rishobore kuduga kuko ntitubumva neza. Okay, ubu munyumva neza? Yego turabumva, mugabo bikunze yuko muduza ijwi mu kuvuga naho vyofasha. Okay, nari mvuze Yego. Nta cadutangaje cyane kubera ko uravye ingene ibintu byatanguye. Jewe ndibuka ko hariho abantu twaganira bari mu Burundi, bari imbere harimwo n'abantu bari mu mugambwe uri ku butegetsi. Ndibuka ko hariho abagenzi batubwiye baterega kurya Perezida Ndayishimiye akunda kubivuga ngo umugenerali ntagira ubwoba, ati burya ni kurya nyine, ati ntafire mu ngingo agenda arafata ziwe nuko nyine. Baranatubwiye bati nukuri abasirikare azobarungika, atariko twese turabona ko ngaha mu Burundi hashobora kuzoba ibibazo mu nyuma. Nkuko rero n'abandi babivuze, nkumbure icotangaza ni umuvuduko byagendeye ko, ariko kuvuga ko umuntu atari yiteze ko bizogira ingaruka nk'izi, umuntu yobabeshe. Byaraboneka neza ko mu gihe muri Nord Kivu hoba novuga ngo bonanirwa umugambi wabo wo gushikaho botera u Rwanda nk'uko bari babivuze, bizomanuka gushika muri Kivu y'amajepfo, kandi murabona ko ariyo biriko biraja. Ahubwo igitangaje n'ubwoba umuntu abona, murabona ko nk'irya nama y'abakuru b'ibihugu yaheruka ba Afrika yo mu buseruko, urabona ko umukuru w'igihugu naho bavuze ngo ni ikibazo cya internet yagize, ariko umuntu ashobora kwibaza ko ashobora kuba yaranse kuganira n'abandi bakuru b'ibihugu kubera ko nkumbure bisa naho hariho ico yiyotsa mu mutima wiwe, avuga ati aba bantu bari banyizeye bangira umuhuza mu biganiro, bampa ikibanza ciza nk'uko Pacifique yari yabigarutse ko tugitangura ikiganiro. Mu nyuma akivana muri ico kibanza akaja mu bandi mu bagwana. Naho rero tukibaza ko no mu nyuma murabona ko byanagaragaye irya nama iheruka ya EAC, donc ya Afrika y'ubuseruko hamwe na Afrika yo mu bumanuko SADC, naho nyene murabona ko umukuru w'igihugu yaciye agenda muri Amerika ngo agiye gusenga. Yego ni byiza kuja mu masengesho nkajya, ariko hariho abandi babihaye indi nsiguro, babona ko umengo kwabaye nko guhunga ico kibazo nyene, kubera ko bisa naho ubu nawe nyene yumva mu mutima ko atagifise ikibanza yari afise kijya gihe. Murumva ko ibyo byose mu by'ukuri ni ibintu bitangaje quelque part, ariko nta kundi nyene ko biriko biragenda uku. Nibaza ko igisigaye nuko tubikurikirana, hanyuma hari bamwe n'abandi bohanura canke bokora kigakorwa. Murakoze. Ego Pacifique Nahazwe, mwavuze muti intambara ingene yatanguye, amajambo yagiye aravugwa n'abategetsi batandukanye. Muragaruka ku by'umukuru w'igihugu cy'u Burundi yavuze ari Kinshasa ku bijanye no gutembagaza ubutegetsi bwo mu Rwanda. Iyi ntambara yatanguriye mu majambo, buhoro buhoro abantu ntibabikurikirana cyane. Uno munsi umuntu aravye umurindi igeze ku muryango w'i Burundi, kuko bariko baregereza ibuvira. Mbega ku bwanyu ni kubera iki izi ntambara zo muri kajya karere zama ziza buhoro mu majambo, abantu bakabifata minenegwe gushika naho bishika bikayangara, ukamenga niho yaba ari amakungu canke abandi bose bashobora gufasha ariho batangura guhaguruka iyo babanye ko ibintu bitanguye kuyangara ku rubuga rw'intambara? sinzi ko ngira akabazo ntahuye neza aho gahagaze rwose,
uti kubera iki nariko ngira nti izi ntambara zama zitangura mu majambo bakabifata minenegwe turavye ivyo mwagarutse ko vy'umukuru w'igihugu c'u Burundi yavugiye i Kinshasa avuga ko azoshigikira urwaruka rushobora gutembagaza ubutegetsi bwo mu Rwanda n'ayandi majambo yagiye aravugwa abategetsi bo muri Kongo n'abandi vyaje minenegwe umenga ni ibintu abantu bose bafata minenegwe gushika naho intambara ziteba zigasutama ku rubuga rw'intambara mugabo ziranyaruka cane umuntu aravye ingene Goma yafashwe Bukavu yafashwe uno munsi bageze kw'irembo ry'u Burundi ibi bintu vyama biza buhoro buhoro mugabo ukamenga amakungu avyuka mu nyuma uno munsi turumva bavuga ibi vyo gufata ibihano bafatirwa aba n'abandi kubera iki amakungu yamarorera gushika naho ibintu biteba bikayangara iyo intambara zimaze gusutama zimaze gutwara abantu batari bake ni inyifato usanga zigoye rwose gutahura mugabo amakungu yo yuko ameze ikintu kitaraboneka nyine ko kigoye ntibigera bagifata ko ari ikibazo gikomeye cyane baza kuvyemera ko ibintu bihambaye ari uko babonye iyo volonte ndayite volonte mu kirundi umuntu avuze gushaka ngira biba bidakwiye ariko bakabona iyo determination y'abarenganywa babonye ni bavuga ikibazo cabo bakabona ko bemeye kwiheba niho batinda bagira bati vya bintu birakomeye reka twicarane tuvugane reka twicarane turabe ko hoboneka umuti urabona nk'ibibazo dufise mu Burundi nuko turiko tuvuga ivya Kongo imyaka 10 iraheze mu Burundi hariho abanyagihugu Burundi birukanywe mu gihugu amashirahamwe yigenga yarafuswe amaradiyo yarafuswe bino biganiro murabona tubikora byose turi hanze kandi twara abarundi bafise uburenganzira bukwiye mu gihugu cyabo indiri z'abarundi bari mu buhungiro n'amagogo atagira uko angana ibyo twirirwa turabivuga iminsi yose ariko mu gihe amakungu atabona hari ikibazo tanduru babona ko bisanzwe bakavuga bati reka twe turarengana ico kibazo ni gitoyi ejo bobona abana b'u Burundi bavuze bati ntitwemera kuguma turi impunzi ntitwemera ko twimwa uburenganzira bwacu hanyuma ejo bagafata ibigwanisho ejo ukabona batanguye gufata intara niba bafata Cibitoke niba bafata Bubanza niba bafata handi uzobona amakungu aje ariruka ati ikibazo kirakomeye hariho abakomeretse harabaye abadeplace rero amakungu ameze gutyo amakungu yameze gutyo nta wuzi gituma vyama bimeze uko ariko amakungu aza kumviriza iyo by'ukuri bibonetse ko hariho gusekana ko hariho ikintu gishobora guhungabanya umutekano w'isi yose baraheza bakaza kumviriza impande zigaheza zikavugana rero nk'uko kibazo turiko turabona kuri Kongo naho nyene kumbura umuntu yocishamwo ica abarundi kenshi udasanga bariko barabwirwa kuko turiko turabivuga nuko tubivuga tubibwira abarundi abakongomani bo ikibazo cyabo barakizi muri Kongo hari ikibazo gikomeye cy'abantu bamaze imyaka hafi 30 ari impunzi badafise uburenganzira bwabo mu gihugu cyabo abo bantu haraca imyaka ukumva ico kibazo cadutse habaye ingwano imyanya ico kibazo cadutse baremera bakicarana bakavugana gato bintu bigahera gutyo ugasanga umuti w'ukuri ntiwatowe impunzi zagumyeho abo bita abatutsi bavuga ikinyarwanda nk'abo muri za Masisi ugasanga ntibyigeze bishoboka ko hatogwa umuti utuma bashobora kuja kuba aho mu matongo yabo baranyazwe ivyabo baranyazwe inka zabo ntibashobora kuronka ingene babaho aho hantu niko rero uko hagenda habaho amasezerano atubahirizwa hagenda hacamwo ibihe vy'intambara hagacamwo ibindi bihe umenga n'ivy'agahengwe bakarindira ko aya masezerano basinye ashyirwa mu ngiro ukabona mu nyuma ingwano isubiye kwaduka gucyasha ingwano kandi zifise ikintu kibi cyane narakunze amajambo Musenyeri Yohakimu Ntahondereye w'Imuyinga yakoresheje mu ndwi yahera ariko arahanura aho yavuga ati n'intambara ishobora gutoneka igisebe cy'amacakubiri mu Burundi iri jambo ryiwe abasenyeri bafise kujya nyine bavuga ko aba ariko n'ijambo rikomeye buriya turiko turavuga mu byo Ndayishimiye ataharuye canke yabigize abibona biragoye kuja kwisuka mu ntambara ufise igihugu nk'u Burundi ufise igisirikare gifise ingene cubatswe
ufise igihugu cubakiye ku masezerano yabaye mu biganiro hagati y'abahutu n'abatutsi, ukaca ugenda kwisuka mu ntambara iza kubamwo ibibazo bisa n'ivy'abahutu n'abatutsi, ukarungika ca gisirikare cavanzwe gutyo muri iyo ntambara imeze gutyo. Ni kosa ku bwanje, ni kosa rikomeye Ndayishimiye yakoze kuja kwivanga n'iyo ntambara. Ubundi yari kuguma ari kure yayo, akaba uwuhanura kujya bamugize umushingantahe, akaguma ari umushingantahe, nayo kuvyisukamwo wamengo ni ubutumwa ahaye bamwe mu Barundi, kuko ugiye kugwanya ahantu hariho abantu bavuga bati aba n'abatutsi bavuga ikinyarwanda babujijwe kuba mu gihugu cyabo, ukaca urunka igisirikare, mbere no mu basirikare urungitse hakamo igice kitari gito cy'abatutsi nyene, ukabasaba kuja kugwanya abo batutsi bavuga bati natwe turakeneye kuba mu gihugu cyacu. Ni kosa rikomeye kuko biraza kugaruka iwacu bikatujyanisha. Ndiyumvira uyu musirikare barungika muri iyo ntambara ingene ivyo bintu bibamwo, ku bwanje n'ikintu numva ko kiteza kuba kitoroshe kuri uwo muntu, kuko agira ati ikinyene nitwa ko ngiye kugwanya ejo gishobora kumpindukirira kikaza na jewe kundondera. Ku rundi ruhande kandi sintahura ingene yemera kuja kwivanga mu ntambara nk'iyo, ari umuntu nawe yagize intambara, ari abantu barenganijwe mu Burundi, abatwara Uburundi n'abantu bafise ibihe nabo babayeho barenganywa, kugeza aho bafata umuheto bari impunzi muri Tanzania, baraza gutera, baravuga bati natwebwe turakeneye ijambo mu gihugu cyacu. Umuntu yaciye muri ivyo ntiyarakwiye kuba uja gushigikira izindi ntambara zo kugwanya umuntu avuga ati ndafise uburenganzira mu gihugu canje, nanje ndakeneye kuba mu gihugu canje nk'umunyagihugu waho. Yategerezwa kuvuga ati nimufatire ku karorero kaho twaciye, namwe ntimugwe muri uwo mutego. Je ahako noja cyane ku vy'amakungu ateba afise ingenaza, noguma mpagarara gose ku ruhara rwacu. Bwa mbere bwa leta y'u Burundi yagiye kwisuka mu ntambara itumvikana ariko kandi ifise ingene yumvikana, ingene yayigiyemwo. Ni ibintu novuga ufashe bikuru vyamutumye yisuka muri iyo ntambara ni bibiri canke bitatu. Icya mbere ni turiko turavuga c'amacakubiri, nuko yagira ati Innocent Muhozi yamaze kukivuga, u Rwanda turaronsa akaryo natwe kukurufukamika. Urabona ko bari bamaze imyaka bavuga ko u Rwanda ariko rubagoye. Wewe yagira ati ndavye Afrika y'Epfo, nkaraba igisirikare ca Kongo citwa ngo igisirikare nimba ari 18 gikomeye muri Afrika yose, nkaraba ibihumbi 2 vy'abamercenaires b'abanyaburaya b'abazungu, nkaraba iyi mihari yose y'abaroberi bo muri Kongo bafatanije bakita abawazarendo, nkakubita ko bano ba FDLR n'ishavu ryabo, hakaca haja ku bwoko bw'ibigwanisho vyari vyazanywe muri iyo ntambara. Ndayishimiye agira ati nakaryo kacu ko kuja gufukamika u Rwanda, kandi hakabamwo na kimwe c'amoko karavyutse muri ivyo bintu. Ico niyo mvo ya mbere isigura ingene yagiye. Imvo igira kabiri ni imvo yuko yibagije ko agiye kuronka y'amafaranga. Uburundi murabona ibihe burimwo, bubuze ibintu byose muri uyu mwanya, ni igihugu kibuze ibintu byose, na cyane cyane bivuye ko ata amafaranga y'agaciro dufise. Wakibwira ati nkaja muri Kongo bwa mbere bwo umusoda wese ntwayeyo baramuriha, nico gituma abasirikare bacu bagenda mengana ba mercenaires. Niyo na Kongo iri kwiravuga abo bari kumwe, abasirikare b'u Burundi kenshi ntibavuga, n'ibikorwa n'abasoda b'u Burundi ntigera bivuga, nuko itigeze ivuga ivyakozwe n'abajya ba mercenaires b'abahume. Bariko bavuga abandi ariko ntibigera bavuga u Burundi ko bwabafashije, kubera ko bazi ko abasoda b'u Burundi babagura, ntibavuga ngo mwaje kudufasha, bavuga ngo twabaguze. Rero Ndayishimiye yaharuye aya mafaranga akura ku musoda umwe. Icya kabiri yiyumvira ko azoronka amafaranga mu butare, kuko murazi ko impera bari bamuhaye bambwiye bati ubwa mbere turakuriha abo basoda uri kuraduha, ariko mu nyuma tuguha ubutare bwa coltan hariya irubaya, uzoza wimbire ugurishe, hanyuma wowe nyene ucuriha abasoda bawe uce wimenya ntusubire kutugora. Rero yaharuye ivyo, izo nyungu nizo zari imbere. Ubwa gatatu nuko hariho ikiwe akunze kuvuga kitafashe, avuga ko yaba ariko agwanya Red Tabara, ariko inshuro nyinshi mu biganiro twakoze
twaravuze ko twebwe amakuru twari dufise gushika kuri ico kiringo nta Red Tabara ariko irakorana n'u Rwanda, nta Red Tabara ariko iranakorana n'iyo M23. Ibintu ico yarakisubiyemwo kenshi, ariko ndazi neza ko afise iperereza nawe rikwiye rimubwira ko ivyo bintu yariko aravuga bitari ivyo, cari kinyoma. Nibaza ko ari izo mvo zitatu nkuru zisigura ivyatumye agenda, ariko zidaharuye neza yataye igihugu mu kaga gakomeye. Egome Innocent Muhozi Pacifique agarutse ku bintu bikomeye bivuga ingene Uburundi bwisutse mu ntambara ya Kongo. Ngarutse ku kibazo nariko ndabaza kijanye n'ingene amakungu yavyifashemwo mu byatumye Burundi buja muri iyo ntambara. Hari iki kibazo c'uko hariho Rwanda bashaka gutembagaza ubutegetsi bwo mu Rwanda canke bashaka gufasha abariko baragwanya iyi ntwaro ya Kongo bavuga ururimi rw'ikinyarwanda. Ariko umuntu ariko araba amakungu no munsi ingene ariko aravyifatamwo muri ibi bijanye na kino kibazo, bariko bavuga ibijanye na M23 n'abariko barayifasha bayita u Rwanda. Nta na rimwe bagaruka ku kibazo c'abariko barafatanya na leta ya Kongo, harimwo na babandi bitwa ko barimwo abakoze ihonyabwoko mu Rwanda. Ngaruke kandi kuri iyo mvugo y'amakungu, uno munsi mubona ari bisanzwe ko hovugwa cane ibihano bafatira M23 n'u Rwanda, ariko ntihagire n'umwe mu makungu agaruka ku bijanye na leta ya Kongo iriko irakorana n'abantu bakoze ihonyabwoko? Ngaruke kuri kimwe ca mbere c'amakungu aza yiruka, ariko amakungu ntabwirwa arerekwa. Urashobora kumara ubuzima bwawe bwose uriko urasigura ikibazo cawe, bakumviriza, bagira uturesolution, baguha udufashanyo kugira ntupfe, ntiwicwe n'inzara, ariko ataco bariko barakumarira ku kibazo nyakibazo ufise. Amakungu yibuka guhaguruka ari uko yeretswe, abonye ko ikibazo cabaye ikibazo, nyene ikibazo yagifashe mu minwe agahaguruka. Je ndibuka kenshi Perezida Kagame yaravuze ati, abo bose baza kumbwira ngo biriya Tshisekedi yavuze ko azodutera ngo ntitubifateho serieux, n'ibintu bisanzwe cane. Ati jewe wamaze kumbwira ko ushaka kuntera, ndabifata uko nyene, kuko igihugu cavuze ko gitera ikindi kiba cabivuze. Umukuru w'igihugu c'u Burundi akavuga ati turaja gusenya buriya butegetsi, bati ati ntimubifate, ntimubikabye cane, ntimubifateho serieux. Impera n'imperuka vyarabonetse, uravye ibyo bari bamaze gushira Igoma iruhande y'urubibe rw'u Rwanda, batondetse bimvye les forces de défense n'ibiki byose, ibirwanisho bashizemwo missile de longue portée. Amakungu rero ahaguruka ari uko abonye ko wewe nyene ikibazo wavuze ati ikibazo canje rero ubungira ndagironderera inzira mu buryo bwanje uko ndabwumva. Ubwo buryo rero mu bintu nk'ibi biba bubaye intambara. Intambara imaze kuba intambara baca baza biruka ngo reka gute? Abantu bamaze kwemera ati twe turatanze ubuzima bwacu kugira dushobore kubaho, droit zacu zibe reconnu, mugaca muza mwiruka. Ikindi ico nashaka gucako kandi rapidement ni iki kimwe. Birumvikana neza cane ko Ndayishimiye arungika ingabo ziwe kuja gufasha leta ya Tshisekedi, kuja gufashanya na FDLR, basanzwe bafashanya imyaka n'imyaka, aho twabivugiye hose, kuva bava mu ishamba baza buhoro buhoro gushika Burundi bugacika ko base arrière yabo. Ubuho byageze ku rwego rundi, ugusangira ibyiyumviro n'abariya abantu ni ikintu kiri important, kiri determinant. Kandi si ukuvuga ngo n'abahutu n'abatutsi, oya, niba ari abantu bafite biriya byiyumviro bihuye bisa byo gushaka kumara abandi babaziza amasura yabo, barya si ubwoko buriya bw'abicanyi nyene, si abahutu, ni ubwoko bw'abantu biyitira abahutu bashaka kumara abatutsi cyangwa bashaka kubuza abatutsi kubaho, bahuje. Niwe yagiye gufashanya nabo ko basanzwe bahuza ibyo biyumviro. Uburundi ntitubufate nk'aho bwaba bukiri muri ya esprit y'amasezerano y'Arusha, bayavuyemo kuva kera cyane. Ni naco twapfuye twese, crise muri 2015 irinda twishikako, nuko kuva 2006 na 8 na 8 na 10 byari byamaze kuboneka ko ariko amasezerano bariko barayasenya. Rero ubutegetsi buriho mu Burundi ubu si bumwe bwava muri ya esprit y'amasezerano y'Arusha, ni bumwe bwarwana muri CNDD-FDD yica abantu ku mabarabara,
inyuruza abantu ikora amabi yose yagiye irakora yica abanyeshuri yica impunzi etc. Ico rero kirimo coherence nta gitangaza na gato kirimo d'un point de vue idéologique mu kuba yaciye yihutira na cane cane kuko nabivuze na Pacifique bigarutse ko abonye ziya ngabo zose na biriya bikoresho byose biri kuvuga ati ubuho bigira bije byakunda. Ico tugitegere neza kuko kiri determina mu byakozwe n'ibiriko birakorwa n'ibizoza hanyuma. Igituma amakungu je naraganiriye kenshi na bamwe mu bamenyesha makuru byo hanze hari ijambo bakunda gukoresha reka ndarisubiremo le M23 soutenu par le Rwanda face à la coalition FARDC et ses alliés. Ces alliés ntibigera bazivuga ngo bazidesigna ati FDLR, armée burundaise, milice Maïmaï, milice etc. Ariya milice yose arimo. Utavuze irya coalition iri kwirwana na M23 ukagarukira kuri ngo FARDC et ses alliés ubu uriko urahuvya abantu kugira ntibamenye ikibazo icyo ari cyo kuko ikibazo cugariye kuri izo alliance nyene za FARDC nabo bari kumwe bitwa FDLR cyane cyane nabo bahuje byiyumviro basanzwe. Ino samoze akabazo kanje karaho nyene inyungu zirimwo nizihe kunyegeza. Inyungu zirimo rero niho nashaka kugera inyungu zirimo sizindi. Kongo ibyo muri Kongo byose bashaka kubyitira amabuye y'agaciro. Dusubire twibuke ko 59 bica abantu mu Rwanda babaziza ko ari abatutsi nta mabuye y'agaciro yarimo. 60 na kangahe mu Burundi ico kimwe 65 69 abantu barapfa baricwa abatutsi baricwa abahutu baricwa 72 93 mu Burundi uko nyene intambara irabaye mu Burundi nta wigeze bwo mabuye y'agaciro. Amabuye y'agaciro yabaye cyitwa twebwe abarundi abanyarwanda abanyafrika abakongomani twadize amabuye y'agaciro abaje kuyarondera tutanayazi. Ubu nta wovuga ngo umuntu ashaka gutaha iwabo ariko rwadira amabuye y'agaciro ahubwo iyo ntambara yatesheje abantu basanzwe bayura amabuye y'agaciro bitwa ngo baje gucungera amahoro za MONUSCO za SADC aho bivuga ko n'igituma bashobora kuba batariko barashaka kuva harya muri ya aeroport ya Goma batunye ari uko hashobora kuba hariyo imifuko n'imifuko yahora ihurizwayo y'amabuye y'agaciro mu kurindira indege nini yakurusha zice zijamwe bigaca bigenda muri Afrika y'Epfo. Amabuye y'agaciro aguma avugwa nk'ururirimbo aho umenga M23 n'abasuma baje kwiba amabuye y'agaciro. U Rwanda ruje kwiba amabuye y'agaciro si umutekano warwo CFDLR n'amabuye y'agaciro n'uburyo byo gukoma nk'indura ati baratutesheje aho twahora tuyakura nyene nyamabuye kandi abasanzwe bayimba amabuye banayimba menshi kurusha yo sasi naho bayimba handi aho batigera bavugwa. Amabuye y'agaciro avugwa ari mu rubaya ni iki ni exploitation zimwe artisanal umuntu agenda kimba ni n'amaboko yiwe n'ishoka yiwe ku munsi agakura ibiro 2-3 akagurisha akabaronka $5 si exploitation ziri kuri niveau uvuga ngo commerce mondial ya Coltan ngo ivuye mu rubaya aho ntabanamba suko bimeze me ni nk'igitutsi batuku wowe wese ashatse kuvuga ati aha ni wacu nshaka kubi wacu kandi atawumpagaze ku mutwe. Ico kirimo rero kuko nako gasirikwi kariho twibuke neza yuko muri Kongo kenshi iyo hageze amatora hariho abantu basaba ideni hanze buraya nk'hano mu Bubiligi ari bacababwira bene bati ndagusabye n'iki $10,000 tibashire kuri liste naca kuri liste nta kibazo wenzo kurambusa kurusha kubera iki ari amamirise amajana birarenga na 50 ari muri Kongo menshi yarajejwe gucunga de petit carré minier z'umushikiranganji naka za ministre naka za parlementaire naka za gouverneur naka ziri hariya agacociraho abantu bari arme bayicunga amamirise menshi nico cayavukije muri Kongo. Uno munsi rero akabyo byose bibaye zero bibanye zero nico bituma urwama ari rurerure cyane nico gito batanga amahera menshi cyane kugira bahuvye realite iri kwiraba muri iyo ntambara y'ako karere byitirwa amabuye y'agaciro abantu bamaze imyaka n'imyaka ari munzi bajanwa par milliers dizaines de milliers muri Canada muri Etats-Unis n'abarundi muri ko abarundi ikibazo cy'abarundi b'impunzi z'abahutu kuva muri 72 cyaje
caje gutora inyishu ari uko habaye intambara y'abantu bavuga bati reka ntidushaka kwitwa ko tuzohera hanze. Ni bangahe bari bamaze gutwarwa muri Canada nabo nyene, amakungu babibona babyumva, mugabo udahagurutse ngo uvuga ati ntibikunda, ndashaka kubaho kandi imbeho iwanje kandi mwiteka, ntawe ukumviriza. Nivyo vyibi rero byacu byo kuva 2015 twagomye dutabaza amakungu babyumva, bagira resolution, bagira condamnation, badiscuta si on doit reconduire le rapporteur spécial ou pas. Rapporteur spécial bundi kuvuga ati ntashobora gukoza ikirenge hano, ukamenya bisanzwe n'ibindi bizoza mu gihe abantu batavuze ati ubu rero twebwe turatashe ku nzira zacu, twumva dishoboka kumvikana kuri bene wacu ko batumva ko turabarundi nkabo. Ego murakoze Innocent Muhozi. Nabonye Frederic Bamvuga inyumvira yashitse mu kiganiro, ngira ngo tumuronse, reka tubanze tumubaza akabazo. Frederic Bamvuga inyumvira mwigeze kuba itegera c'umukuru w'igihugu, ubu mukaba murongoye urunani CFOR Arusha. Mwebwe nk'umuntu yigeze kuja mu mabanga akomeye y'igihugu, iki kibazo c'uko Burundi bwisuka mu ntambara ya Kongo ahanini butari bunayiraba, mwebwe mukivuga kwiki? Ndabaramukije Alice, banzu nyakire. Ndabaramukije. Karibu karibu mu kiganiro. Karibu mu kiganiro, sinzi ko mutwumva. Ngira akamikro karamugoye, sinzi ko ariko aratwumva. kumbure mu kurindira ko dusubira kumutora ngira mwaba murabaza Ego me Yves reka ngira ngo Frederic Bamvuga mu kanya. Ego reka turindire gato ngira ngo araza kugaruka ku murongo. Yves Runyagu, mwakurikiranye by'abandi tumire bariko barashikiriza, ariko turavuga ikibazo cy'uko Uburundi buritwa mu ntambara yo muri Kongo. Mwebwe nk'ujejwe amategeko, umuhinga mu bijanye n'amategeko, ngira ngo hariho abantu buguriye amakomiko bogerageza bakatwugara kugira ngo dushobore kumvikana. nibaza ko ubu batwugaye mwobandanya Alice. Egome nariko ndavuga nti Yves Runyagu mwaba muriko muratwumva, twariko turavugana kuri ikibazo c'uko Uburundi bwisutse mu ntambara yo muri Kongo, bikaba biriko biragira ingaruka zitandukanye ku gihugu. Mwebwe nk'umuntu w'umuhinga mu mategeko, muravye ibivugwa n'abategetsi kandi amajambo yagiye arashikirizwa kuri kino kibazo n'ingene amakungu avyifatamwo, mwebwe mubona iki kibazo shingana amakungu yavyitwayemwo, ngira ngo dukoreshe gukondana muri Gifaransa, mubona bitaje biteba intambara zamaze gusutama? Alice murakoze. Nibaza ko ico byinshi nibaza ko babivuze abandi, ariko nagira ndababwire novuga ngo ni nk'intahe noshinga. Hariho umugenzi wanje twiganye, nawe nyine urumva akora mu gisata c'amategeko muri MONUSCO muri Kongo. Hanyuma imbere yuko ibi bintu by'intambara biba, niwe yigeze kumbwira umunsi umwe turiko turayaga kwi telefone, arambwira ati je ibintu mbona ngaha hantu turiko turakorera, ati ikintu citwa inyigisho z'amacakubiri ziri ngaha, ati nasanze birenze ibyo iwacu mu Burundi twabayemwo no mu karere. Ati ngaha muri iki gihugu, ati bavuze ngo wumvise batanguye kuvuga ngo ibintu ngo vya morphologie, ati ico gihe ushaka wegere kure, atumenye yuko hari ikintu kigira kibe kandi uwo n'umukozi wa Nations Unies. Arambwira ati ejo bundi nasanze abakozi dukorana personnel local b'abanyekongo nyene, ati bariko bararira, ndababajije bambwira ko hariho umukozi ati naye ndamuzi yakora ngaho nyene, ati reka bamwishe, ati kandi ico cari ikibazo imbere yuko iyi ntambara itangura. Arambwira ati ndababajije abo bakozi
ndababaza ati none bamuhoye iki? Ngo bamuhoye ngo samoforoji. Ico gihe ndamubaza ati none mwebwe nka Nations Unies ibibazo nk'ivyo murabibona none mukora iki? Ico yambwiye ati yaritwenge yarambwira ati reka ati ibintu biri ngaha ati turakora amaraporo tugatanga nta bindi. Aha rero nshatse kwerekana ingene amakungu rimwe na rimwe ibintu biraba bakabiraba bakabibona nkumbura izo raporo zigatangwa zigashika hejuru ariko ukarindira ko hagira igikorwa ukakibura. Kandi murazi ko nka MONUSCO yari mu by'ukuri zari ingabo zifise twovuga ati ni ingabo zishigikiwe n'isi yose zifise ubushobozi mu by'ibikoresho n'abantu umengo niyo mission ya mbere ku isi yari ifise abantu benshi ya Nations Unies. Ariko urumva kubona ko atacigeze gikorwa urabona ko hari ikibazo. Nkumbure nk'uko abandi babigarutse ko nuko harimo izindi nyungu nkumbure zitavugirwa hejuru. Hariho abantu bavuga bati reka nkumbure ako karere kaba ko muri Kongo mbere n'akarere k'iwacu muri rusange twese mu Burundi mu Rwanda bigume uko nyene hagumeho impunzi hagumeho ako kajagari nyene hanyuma ubuzi bubandanye ivyo by'amabuye y'agaciro bibandanye bisohoka uko nyene kubera ko mu gihe cyose abantu bashize imitima hamwe bagasubira mu ngo zabo bakiyumvira kwiteza imbere no guteza imbere ibihugu byabo ico gihe murumva ko batangura kuraba mu byo bafise hafi nayo mabuye y'agaciro arimwo n'ibindi twibaza rero ko mu byo kuri ntawo bideha hariho izindi nyungu nkumbure zituma hariho abantu batigeze bagira ico bavuga imbere y'uko ibibazo biba ariko no munsi ukabona baciye basa n'abaseruka bavuga batanga amatangazo menshi bavuga ko bafashe ibihano n'ibindi rero twibaza ko ari ivyo ahanini bigaruka kuri ivyo nyine Innocent Muhozi yabivuze ati nko mu Burundi tumaze igihe dusemerera imyaka ibaye hafi 10 abantu bavuga basaba ati nimudufashe habe ibiganiro abantu impunzi ziva mu makambi zitahe abantu basubire mu mihana yabo babeho barime abo bana basubire ku mashure. Murabona ko byananiranye uno munsi umukuru w'igihugu akavuga ngo hari abana b'impunzi ngo b'abarundi ngo barigishwa ngo bazuza gutera Burundi ko abizi neza ico kibazo ko amakunga kizi ko ikibazo ko hari ikibazo c'impunzi ziri mu makambi ziriko ziragorerwa mu makambi haba mu Rwanda haba mu Uganda haba muri Tanzania za Zambia hose baruzuye nta hantu hari kambi y'impunzi no munsi udasangamwe abarundi kubera ivyo bibazo bidakemurwa kubera ko abantu batashaka kubumva barindiriye ko nkumbure nkuko nyene ariko biravugwa abantu bazofata ibigwanisho nabo bakagira ico bakoze kugira ngo bumvirizwe ntawo byifuza ko byogeraho mugabo twibaza ko nkumbure muri ivyo byose ngira ngo harimo n'izo nyungu zose umuntu adashobora gushoka abona nkumbure. Murakoze. Ego murakoze ndabona yagarutse ku murongo sinzi ko ariko aratumva hamwe batumva yo kugura kamito kiwe ariko dusabe Yves abanze yugara kamikro nimba ariko aratwumva kuko hariko haraza amayeko mwibutsa akabazo mwari mwamubajije bamvuga inyumvira umva ego reka babibutsa akabazo bari babajije sinzi nimba mukibuka ngira mwokishura ndakibuka nyene muduge kwijambo. inyungu z'Uburundi muri karya karere banze nibutse ko kera jewe ndi muri leta mu 1998 ingwano yariko irasekera muri karya karere Ubuganda n'u Rwanda barateye Kongo ariko bari bakeneye ibikoresho bitari bike vy'Uburundi. Uburundi bwarafashije mugabo nta gisoda c'Uburundi kigeze kigenda muri Kongo ngo kigiye kugwana haba ku ruhande rwa leta ya Kongo haba ku ruhande rwa leta yabo binjiye. Inyungu zacu kwari uko hatagira abasoda b'abasendedefudede bari muri Kongo bari guhava binjira mu Burundi muri ico gihe.
twarabajijwe ivyo bibazo n'amaradiyo menshi yo hanze turababwira aho duhagaze, ariko nkumbure baravyumva canke ntibavyumva. Ariko ico nababwira nuko ntawe muzumva ko leta y'u Burundi yashigikiye abariko baragwana haba ku ruhande canke urundi. Ivyabaye ubu twasewe n'abahendwa, twarahenzwe. Duhendwa nuko bavuze ngo ni EAC igiyeyo, ariko EAC imaze gushikayo irabona ikibazo ingene gihagaze, bashima kuvayo. Yamara leta y'u Burundi nayo icirivuna isubirayo, baragira amasezerano yo kumvikana ngo ingene bafashanya ngo ivyo kurwaniriza umwasi hamwe. Ariko karya karere benshi babivuze, nakurikiye Pacifique yabivuze, karya karere s'akarere aho abantu bashobora kwisuka mu ntambara mwene uko. Nibaza ko kubwanje inyungu z'abantu zasumvye iza leta, kandi kukaba nkako burya uravye ingene ingene kiriko kiratwagwa, inyungu z'igihugu ni zike zikurikiranwa, hakurikiranwa inyungu z'abantu batwara zitirirwa iz'igihugu. Burya niko dutwawe. Ari naco gituma rero iyo ibintu bigeze ngaho tuza gutangara, ariko ntitwabwirizwa gutangara igihe bagiye muri Somalia basabwe cane cane n'abanyamerika bari bafise inyungu zirengeye, hanyuma bakabaha muradutunga. Sinzi ko Frederic yamvuga inyumvira ariko aratwumva, hari habaye akakosa mu buhinga bw'ivyuma. Turabumva mubandanye bamvuga. Nariko ndavuga nti uyu munsi ko Somalia iba ihagaze, nta maze iyi banki nkuru y'igihugu nayo ikaba icumbagira, Brarudi ikaba icumbagira, harya Kongo yarabaye inka ikamwa, mwe rero ntiyaharura inyungu z'igihugu canke inkurikizi zavyo, avuga ati nzobahendahenda ntibabona, hanyuma jewe nzogenda kwironderayo amafaranga. Mugabo ntiyategereye, ntiyicaye n'abagenzi be babifisemwo inyungu ngo bibaze barabe inkurikizi mbi zavyo, ugereranije ibihugu bibanyi n'akahise kavyo n'akahise kacu. Iyo tugira umukuru w'igihugu azi ubwenge, je m'excuse, je pèse mes mots, ntivyari kugenda kurya, yari guhanuza hama akavuga ati ibi bintu bireke. Iyi ntambara agomba nsubire gusaba bariko baradufasha mu buhinga bw'ivyuma ngira baze barigora kugira ngo amajwi ntasure kuzaragenda. Sinzi ko Frederic bamvunyumvira mu nyumva bandanya, hari ikibazo amajwi muriko muravuga aguma agenda. Umuntu ariko atwumva Gilbert? Nimba atatwumva kumbure ko mu kanya tuca tumugarukako. Reka tubaze kano kabazo kumbure abatumire bose baraza kukishura na Frederic bamvuga inyumvira arimwo, kugira ngo mu kanya tuze gutandukira igice ca kabiri ca kino kiganiro aho duha ijambo abanyagihugu. Pacifique Ninahazwe, nkuko umutwe w'ikiganiro uvuga, nukuvuga ko ikiganiro cyatunganijwe no munsi ni kungaruka zino ntambara zo muri Kongo zishobora kugira ku Burundi, na cyane cyane ku mwidegemvyo mu kibano n'abarundi. Mbega izo ngaruka murazibona ko koko zishobora kuzobaho, niba zitamaze kuba mu kibano no mu mwidegemvyo w'abarundi, niba ziriho n'izihe, hanyuma hoba hari umuti wazo? Ego murakoze. Ingaruka zamaze gutangura kuboneka kandi ni ingaruka zikomeye cyane. Tugombe duhere kuri buno bwoba tubona mu bategetsi b'u Burundi. Burya nta kintu novuga kibi cyane mu bihugu nk'ubugira abategetsi buzuye ubwoba, bagira bati karabaye je noneho tuhava natwe tugenda, ibi bintu byava bitadusiga. Nta kintu kibi nk'ico. Ivyerekana ubwo bwoba, namaze kuvuga ijambo rya President Ndayishimiye nk'ivyo yanditse ku munsi w'Imana uheze, aho yari muri Ethiopia, akandika mu gatondo ka kare cyane kuri Twitter ati abari biteze gukamisha, ngo maze kuganira n'abagenzi b'u Rwanda, abari biteze gukamisha igitero cy'u Rwanda ku Burundi bosubiza amero yabo. Sinzi ko yavuze ko yasubiza inyuma, sinibuka ingene yahejeje, ariko ibintu ko yakura mwisaho
ko bayasubiza mu isaho ngira ngo yasubiza mu isaho niko mu kirundi bivugwa. iri jambo urumva ko ryo nyene ryuzuyemo ubwoba bwinshi. Urashobora kwibaza ngene umukuru w'igihugu yandika hafi 12:00 z'igitondo akandika amajambo nk'ayo kandi atanabeshe. Mu bisanzwe ntiyaranabeshe kuko